abitavye Imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi bavuga ngo ni bitero bivuye hanze aho hanze sinza hariho none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyiye bafise inguvu nke yaza aruvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica byari bigwanisho bizimvye bigugu buryo bwinshi kandi murabona nivyo noneka yuko ari byinshi haba mu bene gihugu no mu gisirikare mugabo ibisubirira byo ntivyari byo vyonyene mu gihugu ni mu ikambi imwe amakambi nayo ni menshi igihugu ico gituma navuze nti abantu borema kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye shobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi tugasanga harabaye isanganya mugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika tuca turaba nyine tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu ntibituryohera kubona amasanganya nikarashikira abantu tujejwe gukingira biratubabaza tangazo ryerekeye umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abarundi n'amakungu yuko urwamo rw'amasasu menshi gwumvikanye ejo hahise igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2026 guhera igihe c'isaha imwe z'ijoro mu gisagara c'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura gwavuye ku muriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho vya gisirikare iri mu ikambi yo muri zone Musaga komine ya Mugere ivyahononekariye ni ibi bikurikira abitavye Imana n'abantu bagera ku 13 abakomeretse ni 57 harimwo abasivile 54 n'abasirikare 3 amazu n'amamodokari vyononekaye mu makartie amwamwe ibikoresho n'inyubakwa vya gisirikare vyasambutse n'ibindi vyahiye biratokombera naho iryo sanganya ryashitse urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje abene gihugu bose yuko naho gwatakaje ivyo bikoresho u Burundi buguma buhagaze neza mu bijanye no gukingira bene Burundi n'ivyabo nkuko vyari bisanzwe biri urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi ruboneyeho kandi akaryo ko guhoza imiryango yose yabuze ababo kubera iryo sanganya byongera ryifuriza gukira bidatevye abakomeretse bose bariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye mu kurangiza urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rusaba abarundi bose kuguma batekanye kandi bafatanye mu nda bongere bagume barikanuye hagize ubona ikigwanisho kitasambutse abibwire buno nyene abajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kugira ngo batume ko ababifitiye ubuhinga n'ubumenyi muri ivyo babibakura iruhande atavyo vyononye. Okay, ikibazo ca mbere ndacishure Mireye yabajije ati ko isanganya tuvuga ko ryavuye ku muyaga nkuba ati none ishyirahamwe Regidezo ryoba rishobora kuzosumbusha igisirikare kubera ivyo vyashitse ivyo gushumbusha igisirikare bwa mbere Regidezo n'ishyirahamwe rya leta hama igisirikare naco n'ici gihugu sinumva uworiho uwundi iyo bishitse nibaza umuvyeyi n'umwe ingene bizogenda
ibyo byose ibyo byononekaye bizosubirizwa iyo zova amafaranga azova mu gihugu, ashobora kuba yavuye muri Regidezo, yavuye mu bindi, aho rero ntaho sinoca mvuga ngo igisoza kizoca kija kwitwarira Regidezo. Eka isanganya rishobora gushika, ntawe urapima ngo arabe neza yuko, kuko hariho ibyo bavuga bati inyuma y'ikonteri, ikintu kibaye inyuma y'ikonteri burya ntikibazwa Regidezo, kica kibazwa nyene kuronkoswa uwo muyaga nkuba. Rero bose niko ndavugira Regidezo, ko mvugira ubushikiranganji bwo kwivuna abansi, mugabo ivyo rero byose kituzoja kwitwarira Regidezo kuko byabaye inyuma ya konteri. Urumva shobora kuba ari insinga zari zishaje canke byandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba sirentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Rero aha sintuvuga ngo Regidezo tuza kuyitwarira, namba na gato nishirahamwe rya leta, igisirikare cy'igihugu, ibyo byose nisanganya kandi ryabaye umuntu atagitega, ritavuye ku bushake bw'uyu canke uwundi. Aho rero nta manza zirimwo canke nta byo gutana ku mirago bizoba. Ahanini nuko twese twumva yuko ari ibintu bibabaje gusa byabaye, kuko byari ibigwanisho bizimvye bigugu uburyo bwinshi, kandi murabona n'ivyo nonekaye yuko ari byinshi, haba mu bene gihugu no mu gisirikare. Umva rero twaca tuza gutangura kwanda imanza, ahanini ni kuja hamwe kugira ngo turabe ingene twosanasana ivyo nonekaye, hanyuma tugaheza tukarondera n'ibindi bisubirira ivyo. Mugabo ibisubirira byo ntivyari ivyo vyonyene mu gihugu nkuko twabivuze mu itangazo. Ivyo ni hamwe ni mu ikambi imwe, amakambi nayo ni menshi y'igihugu. Nico gituma navuze nti abantu borema kuko ahoye ni hamwe hari amakambi menshi, kandi uburyo rero bwo kwivuna abansi turabufise bukwiye. Yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni bitero bivuye hanze. Aho hanze sinza hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandanye. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise inguvu nke. Rero nibaza niyo mu gitigire nabahaye yaza uvuye hanze atera, ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata bintu byo kurundi ruhande rw'abateye nabahaye, ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntaba barimo. Aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijye biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremesha rero yuko atari vyo, nta bavuye hanze bateye namba. N'umuriro wadutse mu bubiko by'ibikoresho bya gisirikare, hanyuma bica biraturika, kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, ico bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari bimwe. Aho rero kubazi abafite notion na dukeye twibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura, barona yuko vyari vy'ukuri. Abo bari ko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka. Ati abasirikare banze kuja muri Kongo yuko ari bo barabigize. Uwo musirikare yoba yaragize ivyo kubera yanka kuja muri Kongo, ntiba ari umusirikare wo mu Burundi. Mu nyigisho duha abasirikare, bwa mbere mu gisirikare haza umuntu w'umurundi avyipfuza atanagahato, wowe niwe dushaka niwe twakira.
nta muntu n'umwe bakura muhira bamufate ku nguvu ngo uje mu gisirikare. Uje barakubwira amabanga y'igihugu, amabanga ujejwe n'ico uzokora. Ubitahuye urabikora. Wumvise utabishimye hariho umwanya baguha. Ukavuga ati jewe nsanze narihenze usa umuhamagaro kuko ko umusirikare ni umuhamagaro. Usanze utari umuhamagaro wiwawe ucuzinga ikote ukavuga uti nasanze narihenze nta muhamagaro jewe wo kwigura igihugu mvise. Barakwereka ingene utekera ibyawe ukisubira iyo wahora. Rero umuntu yanka gukora ivyo baba bamutegetse agaca yiyumvira yuko yokora ikintu nk'iki, ubu si umusirikare w'umurundi. Donc hano ngono mvuga yuko hariho abihenda ku basirikare b'abarundi. Umuntu yamaze kumira akabuye k'abagabo, akabuye ka gisirikare c'umurundi, ibi inye ntashobora kubigira. Abavyandika ibi baravyandika kubera batabazi. Abasirikare b'abarundi s'abacangero, ndabisubiyemwo, abasirikare b'abarundi ni intwari baramize akabuye k'abagabo. Kandi niyo bari mu makungu hose murumva yuko amanota bayafise menshi cyane, ari babitumwako. Ngira murazi Somalia nyene hari hameze ukuntu bahagize ubu babita papa Burundi. Muri Centrafrique babita papa Burundi. So kubera bagiye kuba abapapa, nukubera ibikorwa vy'abapapa bakora vyiza, bakora nk'abikorera mu gihugu cyabo. None bamaze kubahayagiza mu makungu, Somalia siyo yari yororo na Centrafrique siyo yari yororo, mugaba ngaha muri Kongo induru zikavuga ari ahantu dukingira n'igihugu cy'iwacu kumubanyi. None iyo ntambara iri Kongo, umutekano uri Kongo kugarura, niwo uteye induru gusumba kure nabo tudahana urubibe twagiye gufasha. Urumva ababinuza inkuru n'abatabizi byiza bo byorosha canke abagoma kubigira ngo bacemwo abasirikari mice babwire yo kuja kuri Kongo, muri Kongo kugarukana y'amahoro mu mutekano aramakosa. Kubera iki atari amakosa kuja muri Somalia, kubera iki atari amakosa kuja handi. Amakosa yoca bangaho umva ivyo n'ubutumwa mu bundi. Iyo bagutumira umusirikare uragenda utabishatse naho nyene urabivuga ugasubiza umwambaro hamukagenda ukikorera ivy'iwawe. Rero iki abariko barakivuga n'abatazi igisirikare. Jere igisirikare ndakizi ndakimaze imyaka 37. Ababivuga bari nawe usanga bavutse ndi muri cyo atabatazi n'ingene cyubatse. Jere ndakizi ngene cyubatse, mvuga ivyo nzi kandi ivyo nakuriyemo kandi ivyo mbayemo. Uwudusha kukimenya azocaza tuvugane, tuyage, tugire deba uvere. Yansi azoca nemera. Aho tihwe. Kibazo ca kabiri Alain. Amakambi yegereye abene igihugu. Iki ni kibazo kitoroshe kandi uko kimeze amakamu ko yarameze kera. Duhere ngaha mu gisagara ca Bujumbura hatanguye aya makambi mubona za Kamuha, ye kambi yo mu Ngagara, izi kambi za batayo para za base, habeye amasanganya kare zigitangura nta mihana yari hegereye. Je ninje mu 1989 gushika kwibarabara aya kuri international nungaha kuruzi muha nta muhana nimwe wari uhari. Gushika kuri Petit Seminaire, umuhana wa mbere yari Petit Seminaire mu Kanyosha. Mugabo murabona amakambi yari hajya kuva kera ndetse tucikukira 1962. Mugabo rero abantu bagiye baregera amakambi hose. Muze murabe kare mu bisanga ikambi y'igisirikare yatezwa kuba ahantu novuga hiyaguye atamihana ihegereye. Muga kubera ibihe twagiye turacamwo, hariho abagiye baregera amakambi bwa mbere
kugira ngo imiryango yabo ngo itekane, bakaza barashira hafi y'ikambi ngo babacungere, hanyuma baza barubaka gushika naho bashika no ku rubibe rw'ikambi, imihana icifata n'amakambi. Aha rero iyo habaye ingorane niho tuca tubona ibibazo, mugabo imbere y'igihe nk'ivyo bikiba babona yuko ari urukiza, muga twama tubivuga tuti nyabuna reka kwegera amakambi, ariko aho ushize ikambi hose haba za mabanda. Ubu niho no kuvuga ikambi isa yagutse, imihana iri kure gatoya, mugabo uzoraba amakambi yose ubu barayegereje kwa amazu. Nkaca nishura n'urya yavuze ati none amakamba azokwimuka abise abubatse, sinzi mu mategeko kimuka uwuje ubwa mbere canke uwuje ubwa nyuma. Wo gusanga mu itongo akubaka neza agashaka kubwira ati mbise uhava, wewe woca uhava canke havaho uwuje ubwa nyuma. Ikindi naco kugira ikambi ije ahantu ntimubwire ngo se vyigwa binini, ikambi ntibayishira ahantu kugira ngo bashireho ikambi, baba bafise ikintu bagomba gukora. Ikambi ije ahantu kugira ngo ikingire neza imbibe z'igihugu, ikingire igihugu. Mugo umuntu arashobora kubaka inzu ahantu atagomba gukingira igihugu. Nico gituma rero ivyo no kuvyitondera, kandi inyishungira muca muyumva. Baramutse bimura bo kwimura abasanze iruhande ikambi ngaha, ntiwo kwimuka ikambi ntishobora kwimuka ko ni nkingi y'igihugu. Wimuye ikambi uca wimura n'urubibe, uca wimura n'urubibe, kuko ikambi iri ngaho kugira ikingira imbere z'igihugu. Ivyo ngira bazobisubiramwo ababijejwe, kuko hagiye haratangwa na urbanisme nayo yakoramwo bamwebwe abo muvukana. Nta musirikare aratwara urbanisme, urumva usanze yahatanze ugiye kuvuga ca kwereka amategeko nayo tuca tuyubahiriza, nico tujejwe. Mugabo rero amasanganya nkaya yatanguye gushika, tuca turaba ingene tuvyiga kugira dukingira abanyene igihugu. Ntibituryohera kubona amasanganya ariko arashikira abantu tujejwe gukingira, biratubabaza. Mugabo twobereka aho baja kugira ngo tubakingire neza atangorane. Ububiko ngo burajamwo kura, none bubika ahantu hatabona, hageze mwijoro uja kubitora bobitora hatabona. Erega kura si ukuvuga yuko icifata ikasi nisanganya yabarisha ibubiko amamagaze ari no kura nyene. Ahubwo umuntu aciye kura, wewe mwijoro bobitora gute? Uhava utora n'ibitari byo, irajamwo. Uwagutumye iki kibazo yaguhenze, ntavyazi si umusirikare. Kura irajamwo mu magazi, ahubwo no gucungira yuko kura igumi nimeze neza. Hanyuma ikindi naco, yego hariho ibigwanisho bitarinda kuja mu bubiko burimwo intuze byo turabizi, mugabo sinobirinda kubibadondaguri. Mugabo mumenye yuko kura rero ijamwo, nimba rwagomba gushinga imanza urumva nta burenganzira ronka. Ibitabikwa ahari umuyaga nkuba birazwi, ubwo navyo nyene kikibuza yuko biturika mu gihe vyakiwe n'izuba cane. Bujumbura hariho ubushuhe, hariho ibikwa Bujumbura, hariho ibikwa ahandi ntarinze kubabwira, kubera turavyiga. Ubushuhe burashobora kubushuhisha naho ata muyaga nkuba buba uriho, ubitse nabi ugaturika. Mugabo rero ivyo ni ibintu bita conservation, turazi ngene tubigenza ko hariho abavyize biga ivyo nyene.